Ikaze kuri Juiferg. Nkuko benshi mwagiye mubinsaba muvuga muti murakeneye amazina y'abana b'abahungu, amazina agezweho ariko amazina akomoka muri Bibiliya. Umunsi rero twagwitiyemo amazina 12 y'abana b'abahungu akomoka muri Bibiliya kandi agezweho. Usabwa n'iki ariko wakoze subscribe, hanyuma nimba warayikoze udushonde like w'ikiganiro, nimba ari izina ukunze udushira utima muri commentaire uzobukoze. Turahera ku izina rya 12 nkuko bisanzwe mpaka ku izina rya mbere. Izina rya 12 dusanga kuri uru rutonde amazina y'abana b'abahungu, amazina akomoka muri Bibiliya. Insobanuro yayo turasanga izina bita Jordan. Jordan ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba risobanuye ngo kwezwa canke guhinduka umuntu musha. Iri Jordan rikomoka muri Bibiliya, ni ikiyaga bita Yorodani, ikiyaga Abisirayeli bajabutse binjira i Kanani, arico kiyaga Yesu yabatirijwemo. Jordan rero ni izina ryiza ry'abana b'abahungu kandi rigezweho. Ku mwanya w'11 turasanga izina bita Jesse. Jesse ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba risobanuye ngo impano y'Imana. Iri zina rikaba rigaragara mu gitabo ca Samuel wa mbere. Iri zina rikaba ryari izina rya papa w'umwami Dawidi. Ku mwanya w'10 turasanga izina bita Ethan. Ethan ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba risobanuye ngo umuntu akomeye canke uwumva yuko ibintu bishoboka. Iri zina rikaba riri muri Bibiliya. Iri zina rigaragara cane mu bami no muri Zaburi. Ethan ni izina ryiza ku bana b'abahungu. Hanyuma ku mwanya w'9 turasanga izina bita Ozini. Ozini ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina ni izina ry'umuhungu wa Gadi, ni ukuvuga ngo ni izina ry'umwuzukuru wa Yakobo. Iri zina rikaba risobanuye ngo uwutega amatwi. Ozini. Ku mwanya w'8 turasanga izina bita Oren. Oren ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba risobanuye ngo ubuzima. Iri zina rishobora no gusobanura ngo kubohoka. Iri zina ryagaragaye cane mu ngoma, igitabo c'ingoma. Iri zina niho rigaragara. Izina ry'indwi dusanga kuri urutonde rw'aya mazina turasanga izina bita Jason. Iri zina Jason, iri zina rikomoka muri Bibiliya. Iri zina naryo ni ry'Abalatini. Iri zina bavuga yuko ryari ry'umugabo w'Umunyatesalonike. Uyu mugabo akaba ari we yahora yakira ngo Paulo na Sila. Iri zina ryagaragaye cyane mu gitabo c'Abitesalonike no mu gitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa. Iri zina rikaba risobanuye ngo umukiza. Izina rya 6 dusanga kuri urutonde turasanga izina bita Noah. Iri zina Noah abenshi murarizi. Iri zina Noah rikaba risobanuye ngo ikiruhuko canke umutuzo canke akaruhuko. Iri zina ryagaragaye cyane mu gitabo c'Itanguriro. Noah Imana yamubwiye kubaza ubwato, abazinga inkuru y'umwuzurira benshi bararizi. Niri ni izina ryiza ryo kwita umwana wawe umuhungu. Izina rya 5 dusanga kuri urutonde turasanga izina bita Eden. Eden ni izina ryiza ushobora guha umwana wawe w'umuhungu. Iri zina benshi bararizi, ni muri rya tongo rya Eden. Ni ukuvuga ngo iri zina risobanuye ngo ahantu heza ho kuba. Iri zina rigaragara cyane mu gitabo c'Itanguriro, aho hamwe Imana yashira Adamu na Eva ikabashira muri Eden. Hanyuma ku mwanya wa 4 turasanga izina bita Zion. Zion ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba risobanuye ngo ahantu haba abantu b'Imana canke ahandi hantu Imana iba. Iri zina naryo ryagaragaye muri Bibiliya. Zion ni izina rya Gikristo. Hanyuma ku mwanya wa 3 turasanga izina bita Jasper. Jasper ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba risobanuye ngo umuntu adasanzwe. Iri zina rikaba ryagaragaye mu gitabo cyo Kuvayo. Iri zina rikaba rikomoka ku ibuye ry'agaciro Jasper. Hanyuma ku mwanya wa 2 turasanga izina bita Oliver. Oliver rikaba risobanuye ngo ubwiza. Iri zina rishobora no gusobanura ngo agaciro.
iri zina rikaba ari izina rya gikristu. Iri zina rikaba ryagaragaye cyane mu gitabo cy'Itanguriro. Iri zina rikaba rikomoka ku giti cya oliva, igiti cyaba kivamo amavuta bakunda gukoresha abanyayisiraheli. N'iri zina ni ryiza ku bana b'abahungu. Hanyuma ku mwanya wa mbere tujya kurangiza uru rutonde turasanga izina bita Asha canke Ashera. Asha ni izina ry'umwana w'umuhungu. Iri zina rikaba risobanuye ngo umunezero. Iri zina rishobora no gusobanura ngo umunyamugisha. Iri zina rero ryitwa umwana wa Yakobo w'umunani, umwana w'umuhungu muri ya miryango 12 y'abanyayisiraheli. Iri zina naryo ni ryiza cyane ku bana b'abahungu. Mwakoze mwebwe mwari mwasavye amazina akomoka muri Bibiliya, amazina ya gikristu. Nizere yuko aya mazina ari meza, mushobora guhitamwo izina rimwe mukita umwana wanyu, kandi murakoze cyane. Duhure mu biganiro bikurikira. Ciao ciao.